za Black TV ndabamukije muhereye hose baza ko meze neza meze neza hama imbere ko ndabwira yuko mugira ama share ama subscribe reka ndabwire kwanza amateka ya Black TV aho tugira ama TV online irakora ama video ama music byose ibyo mushatse byose ama publicity akaba ariyo Black Records hama ndabahaye ikaze ku kamera katagase aho mudukurikirana ni kuri mushobora kudukura kuri Twitter, kuri Instagram, kuri FB, kuri YouTube, ahantu hose mukadukontakta muraturonka. Ama ndabamukije murakomeye ama subscribe, j'aime, partager, commentaire ni kubwanyu turi hano kubwanyu. Ama imbere ko turagira débat kamaze ndamukanye enti sava urakomeye amakuru y'imisi sawa baruka gukora débat kera cyane bakunze wa Black TV Canada waramutse mumeze neza kandi murabona ko dufite umushitsi ngahaye reka tumusabe atwibwire urakomeye mushitsi turashima na muri cyo namwe ni sawa yego turakomeye akazina mvuga amazina yose cyane mvuga uko wiyumvamo okay amazina nawe n'abavyeyi nitwa Nikuze Fedor ibindi reka ndagihoza ntibikenewe nkaba natabiteka na Black TV ko mwavuze ego mwakoze kutwakira mwakoze cyane bakunze wa Black TV no munsi débat irashushe cyane ndashimva gute ndayivuga hewe dukore irakomeye débat no munsi eske telefone birakwiye ko umukunzi wawe muri kumwe atora telefone yawe nawe ugatora iyiwe ukarabamwo ibirimwo byose mushitsi byumva gute sha ntavuze mvugira abandi nivugiye nibaza ko bwanje ntibiri permis ko umukunzi wanje yotora telefone yiwanje nkuko nanje ntokwifuza gukoresha telefone yiwe dusigure igituma atotora telefone yawe ego nibaza ko nagombye kugumura abandi bahungu canke amakupla mwamwe ngerageze kwisigurira uko je ndabitahura burya telefone zirimo ibintu byinshi sivyo turetse ivy'amarelation turetse ibyaho kwandikira turetse ivy'abanyandikira burya telefone ivaste harimo ibintu byinshi tout d'abord harimo abanyandikira peut-être bambwira amadefo yiwawe harimo abanyandikira bambwira amakarite yiwawe hari abanyandikira bamotiva bambwira tujya mu kogameza uko cyangwa bakambwira amakosa yiwawe rero mu gihe nzi neza ko relation ari abantu babiri nkaba nzi neza yuko jewe ndi muri relation nawe nta kamaro kuko telefone wanje nayigwa kuko nshobora kugenda muri telefone yiwawe kasanga ngo message iza gutuma numva mbaye demotive iyo vebera baza muramfasha Feza ndakubaza ariko wamaze kuvuga ati ndakunze umukobwa ashaka abumgira byose bamubwira ati benshi bashaka ko batagukunda uko agenda kubona naje ntaguciriyemo naje nuko ndayibona urumva uko umukunda abo bakwandikira yuko bakubwira yuko ujya mukobwa wameze uko ntacu umukunzi wawe je numva ko uwoshikikira naho yobibona we waramukunze abandi pe importe ivyo bavuga ego burya ari ikintu abantu batazi burya abahungu hari ukuntu baremwe nkuko abakobwa mufise uko muremwe sindiko ndageneraliza ariko reka mvuge kuri jo canke kuri entourage wanje burya abahungu hagati yabo barafise ukuntu baganira kandi uko baganira kenshi sinibaza ko abakobwa babishima nigisigura kuba ndi fier na wowe yuko umwanya wose nza kuvuga ibintu biza kugusatisfeza nigisigura kuba ndi fier na wowe yuko aho ndi hose ntegeza kuvuga ijambo riza kugusatisfeza ndaguha akarorero ka hafi turashobora kuba turi nko muri gana n'abagenzi sivyo peut-être abahungu burya baganira byose ashaka kubwira ijambo rigushavuza ugomba ukababara cyangwa ugomba ukareka nk'akarorero bakavuga nk'ijambo ujya mukobwa mukundana par exemple ujya nawe muri kumwe ujya ari kumwe naka ibintu byaba byose turabizi gaca mvuga nk'akarorero akajambo kantengisha par exemple tufate ko atari message ndiko mvuga donc andi majambo gaca mvuga akajambo ati arakora ivyo agomba biramusha tufata nk'iyo message wewe dufate ko ari message ufashe donc tout d'abord kwanza byanateranye uci usanga ari nk'umugenzi wanje fate ko mfise umugenzi yitwa Lasne par exemple sivyo uyu mugenzi akaba peut-être azinanye na wewe ugaca usanga message yanyandikiye aponda wewe tout d'abord kwanza ndaguteranije n'ujya mugenzi iki nanje wowe ushobora kureagisa nabi ugaca ugerageza gushaka kumwereka uriya yuko hari ikintu cabaye utashimye automatiquement nanje nizi
nteje kwiteranya na wa mugenzi wanjye kandi ya mugenzi wibuke mu kumukunda siwe yaba yaragukunze kandi twese ndukunda rega jewe ndashobora kuvuga ati Jesse mu buzima bw'iwanje sanzwe afise abagenzi kandi tugenda usanga batankunda mewe ndashobora kubimbwira amasiko kandi ubibonye ugati bon ibi ntagajije cyane ariko biva n'umuntu wamukunda kuko urya mugenzi wa suwe abakunda n'umugenzi wawe urabe akenshi abahungu si bose ariko ibyo maze kubona c'est que hari abahungu genre mu dukundi twabo bakritika abakobwa abasheri b'abameuf b'abantu z'abagenzi babo bakaponda or que abasheri babo bonyene baspondetse kurusha urya anya ariko araponda oya n'abashiriyemo kandi Dorsi hariho n'abatipe mirigara naho umuzanira umukobwa naho yari mwiza gute atabura ico amuvugaho kandi nizoce gushavuza rero nanje aho magazi nuko umukunzi wanje dukundana turakundana telefone yanjye ndayimuha akarayibiriyo nawe iyo wiwe akayimpa kuko iyo dukundanye tuba dukundanye nyene ataco duhishanya kuko niyabona message ari uwanyandikiye ati sheri azombaza ati usaba sheri bangahe hama nawe arabe ivyanyishuri okay nibaza ko mu bisanzwe nuko abakobwa dinafise ko abakobwa n'abantu bakunda ibintu byoroshe kandi bakunda ikintu cyose barakunda ukuri mu bisanzwe ok burya muri relation ukuri kubaye kwinshi relation ibiri kwiraba détruite sindi reka kubeshanya donc si question kubeshanya ahubwo ni question yuko umuntu mubwira ibikenewe ibintu biza gutuma mwavance ariko ibintu bidatuma musubira inyuma ndaguha example yindi basi ngiraho ego none ndakubaza Dega nafata telefone yawe singoma ngo aze guhera kuva kuri discussion ya mbere zose ntatira arashaka kuraba nk'abantu bakeyemo muri ko muravugana amakavuga ati sheri kandi ikintu cyambere umukobwa araba ni izina ahantu hari umukobwa navuga ati reka abahungu bavugana ni byinshi oya kandi dosi atari nuko ngora y'umukobwa wowe turakundanye ni nakarorero jewe ndakubwiye ati sheri nda telefone yawe ucuyintiza atari kimwe nyene wiyumviriye ubwo nyene urayintijije onye naho ntora naho wacuyiba ngaca ndabwiye ati sheri gezaho vrema ndabona ko ataco biramaze mugo cyubaze kwimva ngo telefone yanje ngo irabamwe iki ngo arimwe amabanga yanje menshi deja umaze kumuha avec facilité acabona ati ebana naho yo kwandika ibintu aho tukaranyizeye ya aranyizeye ku buryo yumva ati kanda ame telefone atakintu cyinshi akati ngo urabe mwiki oyaje nataraba deja umukobwa ngaca akarikira yuko ebana arenza ama telefone facile uko nyene okay nibaza ko burya biragoye ko iyo deba abahungu nako bayuriza ko mugabo ndakunda cyane yuko tubwizanye ukuri burya abakobwa bashaka kenshi kwiga kumenya abahungu mugabo abahungu nabo bagerageza kubibwira mugabo bakibabwira muri sense atariyo abahungu munyegeza ibintu byinshi ndacariko ndakubarira donc urumva uko mushaka kumenya abahungu nabo bagerageza kwivida bababwira ukuri atariko mugaca mushira muti ko ariko kuri burya abakobwa murafuwa kandi mufuwa no mu mwanya atariwo ndaguha akarorero ka hafi ego nibyo birumvikana n'imitima yanyu iba ari kuri ndaguha akarorero ka hafi burya umuhungu arashobora kuba afise abakobwa bagenzi wanashimagira donc des amis intimes wa muntu umwe bukira kwandikira bwija kwandikira wanashima umuntu mwamenyanye kera taramenya sivyo uri umukobwa hajya uri muri relation uratoza ibintu byinshi ngo uyu muhungu ngo ameze gute ngo bagenzi be ni bande rero haragira stade yaho umenya ati arafise umugenzi w'umukobwa n'abagenzi kuva kera rero gushika n'ubu n'ababesto kandi uzobeho ubizi urabona iryo jambo ryonyene kandi ubikubwiye ntabikubwiye kwera urwango agombye kubwira ati ubeho ubizi yuko uyu mumek afise umugenzi wiwe kandi bakuza cyane gose umenye ko umukobwa wese azotegeza gufuha ntazokwigira ko oya nazofuha umwakundanye adakosiyona yuko umumeke wa afise ububesto burenze n'umukobwa aho niyo nkene kurushika tugikundana n'umuhungu akanyereka ati Dorsi uyu n'umugenzi wanje akabimbwira ati uyu unye twara abagenzi kuva kera notaramenyana uyu niwe twatanguye kuba abagenzi umuhungu mugikundana aba yarasanzwe afite abandi bagenzi rero mugihe yarasanzwe afite abagenzi iciza mbona yo mazi akabakubwira kugira nimwahura ukabona amwise sheri kandi akamita sheri gute urakomeye mucuma sheri none kumwita sheri none nanje bigenda gute
mugara arakubwira ati urya n'umugenzi wanje usanga murasina umita sheri nibisanzwe icizere no kubwizanya ukuri. Oya kandi oya aho hantu sinahagushigikiye mu isanzwe. Voilà, mutegeza kudahuza n'isi. Umuhungu afise umukobwa akundana ari ibintu acahindura. Bisigura vya bindi yimba yamenyeranye mu ikota ati ebana je ni sheri wanje amamagara. Kubera ihindura wowe afise umumefu asohokana byo afise umumefu. Oya ni bibi reka mvuge basi gituma ntamubuza abagenzi biwe bajyanye bamenyanye kuva kera barakuranye ubugenzi none amajambo avuga okay rehera uyu mukobwa nawe bamaze dezane amwitwa sheri kandi nk'ubugenzi nawe wacumubwira nawe girena umviriza urinze wita umuntu sheri peut-être hari abahungu bagize akamenyero kabibwira abakobwa bose no nta wese wita sheri kandi mudakundana hari igihe muba mwagenzi n'udusurno kokina nanjye nkeneye kubatahuza neza ahantu atakamaro na kamwe kahari gufata telefone y'umuhungu cyangwa gufata telefone y'umukobwa kandi ico numenya ikintu ca mbere muri relation cica no gufuha iyo utanguye gufuha nivyo bikiri mu bintu vyerekana ko umuntu mukunda mugabo hariho ugufuha kuri exagere cyane ku bakobwa mwe murabyerekana kandi ego nivyo abahungu namwe gasi benshi abakobwa mama dufata possible mais hari abahungu ubonye kandi nibo bubu ufise umukobwa atagufira cyo kuryohera nivyo nishaka gusigurira nivyo iyo ufise umukobwa agufuhira dini twamba kufise umuntu akwitayeho uba kufise umuntu donc yumva ashaka kumenya ibyawe yumva ashaka kugira iki mugabo rero nawe tu dois jongler avec ces fourrages là urumva kuko hari umwanya fuha bitabikenewe ndabakaruka hafi bazi ko nk'ubu ushobora kuba ufise nka map na wa mukobwa peut-être umugenzi wana cyane dufatanye n'umuhungu sibyo uno munsi dutanya ka map turabona durira ngaha ugacubwira wa mumefu wawe bitako musohokana burya ndafise gahunda n'umuntu uno munsi ndashaka kuza kuba ntariko ndakoresha iki telefone ntumva ko mubwije ukuri urabyumvikana ko mubwije ukuri agaca ko uza kuri kumwe nande kashumubwira kwandi ukanga kumubwira kwandi kumwe na Stacy na Esperance là bana naho duherereye urumva automatiquement yamaze kumva izina ry'umukobwa byose mwamubwira byose abifata ko ari ububeshi ari oya bivana no kuna expansion no kunubaye mubwira ibaze ko mubwira ati umviretse umunsi rero jewe ndafise map kandi John hari abahungu bavuga ati sinashaka kwija mu mekwera arakadeni reka ndayije ayo nama we rero kunda kuvugira ku ma exception generalize uvuga ati bameze gute bakobwa ufatire abakobwa umviriza kubwira umukobwa ari umva ari obligé ko aba jalouse amaze kumva ko munake we yagiye muri rendez-vous n'umuhungu nawe birumvikana ko ikintu cyambere kituza mu mutwe ati est-ce que aza kumushimira iki est-ce que aza kuraba ibintu yambaye est-ce que ari trop sexy kundusha ni ivyo biduca mu mutwe bani tubona positif ati agiye kumuyagisha amamubwiye tumviza jeje bana je dafise umubefu je digiri n'ivyo oba nibiza mu kuri twebwe ariko ikintu kiza ati aza kumubwira est-ce que araza gutwenga umunsi wungana araza gutwenga niyindi dose oya dosi je mbona wo dukundana yagiye ambwiye ati jengi nga utayi ndayimubajije sheri je uno munsi ntuze ko mundondera ku telefone ndagiye muri mapi nini so turi kumwe n'umukobwa w'umugenzi wanje aho wonye sinumva ko hari byinshi nashobora kumwiyumvirako kuko yamaze kumbiza mugihe rero mugabo wunye cyangwa umugenzi wanje wari mu kabara cenyenskira merci wa mu okay wewe uri umuhungu akacenyenskira sheri bambwiye yuko uri kumwe n'undi mutipe uze nibi abanya cyiyumvira ibintu byinshi mugayagiye abimbiye nta kimwe ashobora kuyumvira igihe tuma jenshi gihe yuko d'une part ari byiza de notre part ari d'une part rero muri icyo gihe ari byiza c'est que muri icyo gihe umuhungu aba adafise amahuzenya amasokre menshi ahisha umukunzi wiwe ambwiye ati nimba uno munsi tutashobora kuvugana c'est que nashobora kuja ahandi nkavugana n'aba kandi twavuganye ibintu byinshi ariko oya na Jenice ho gatoya hari igihe umutipe ashobora kukubwira ati njyana kugira acha yumva ko akuri wavuga ko duhendwa n'ukuri kutariko akambwira ati nawe umenyere ndabwiye yuko ngiya nta kintu nk'imase kwiyumvira akaca akoresha imiso ufise umuntu umumefu ari trop jalouse yitseje hari mukama mukwe kumuvuga ati era nkabivuga era ni faillite mu ni hari umutipe umubwiye ibintu uvuga ati nofuma ndika kwimubwira ndashobora kwibariza
murazi ko abakobwa badashobora kuba muri relation badashwana ashobora kuryoherwa ega hora siryo Nga biryoshye umushwana naho udashwanya bavuga ati eba harakomeye niba baryohera okay nawe akaroreka hafi telefone singiyi turasohokana fise umugenzi wanje uzi na wewe wanashobora dufate meme n'umugenzi wawe kandi uzi neza bagenzi baba ari proche bakobwa kandi uzi neza ko turabagenzi ava meme yuko nabo tufatumwe muri mwe sivyo hama ndaguti telefone ucu usanga message zose tuvugana dufate meme message dufate no kuri status cyangwa experience dufate message ijana tuvuganye mu ndu harimo sheri 200 mugabo urabonye neza na neza ko turiko turavugana byose nta na hamwe bifitanye isano nuko meme natubara urukundo nivyo gusaba sabra bize ko ngokunda gusaba uvyakira gute jewe kubwanje yarasanzwe abizi mbona ari bisanzwe kuko ukwandikira sheri wundi muntu nibisanzwe bivaye n'imigenderanire mufitaniye oya no jewe wanokuri Lisi n'abakobwa bake bakomera iryo jambo sheri rira traumatiza mu mitwe bakobwa ego nukoje cyo tubona kubwiye telefone burya nzi ko ndakwemera nawe ukawunyemera iyi telefone wanje sinifuza ko nangora uyisaba atari kubera ko nibyo mu bintu byerekana ko umuntu afise ibyo aguhisha iyi telefone irimo ni nkuko n'umuntu byerekana ko umuntu ariko araproteger relation yiwe iyi telefone oya umva ndakubwira abahungu bose marafise amaprote kandi babyigisha uzi ko ufise umumeuf kandi ukavuze igena meza umumeuf akosiyona ati eko ashaka kumita chérie mais quand même wexagere kana ngo nyite buri munsi oya quand même ba chérie nituca tuba benshi uko chérie deja umaze kumita rega n'ubundi ko biba benshi twese turi bashe twavuze yuko biba benshi ni kwa kundi ko gufina ukavuga ati voilà uko gufina mu rukundo birakunda voilà ubu ndiko ndabona ko muri ko murazi umuntu ndiko ndashaka guhego ko duheza neza no telefone singiye uvuga ko ushaka kuyikorako murabizi yuko kenshi abana baraganira na mama wabo ba mama wabo urashaka kubwira mama je bugenda fise umukobwa muri minsi dushushe uyu mukobwa turahuza ameze neza n'umwana yarezwe iwabo naha iwabo bameze uko nyine ukagereza kuvuga utuntu twinshi nyine two kukonveka mu mere hazo mu mere aryo kumwana karamubwira ibyo makulation yiwe même uko amagana kose cyane biramujyera agacaza ati urashaka kubona ifoto yiwe ndakibondo waheje kumusatisfeza mu nsiguro zose zishoboka nkeneye kuko dohereza sibyo ugaca umuheka ifoto mama wambonye umubona gute umwana urandese sinda kubera mbonye isura yiwe uwo mukobwa ni mubi kandi nka mama wawe no hamwe no kumba byanarenganye bikarenga aha byonyene sinsubiye kumva nyita mama biravana n'ifoto bumweretse nawe twumvikana icyo nyine gushira gusije iyo umwereka yose akaba yamaze kuvuga amajambo cumbwira sheri wanje nkunda kurabizi urukundo n'urukundo ndagukunda nkuko nawe unkunda mugabo nibisika ko ntazoronka abantu bavuga mayide yatandukanye nayi wanje ukaca wisangira ngo message mam ofedo yanditse aya majambo mbwira nawe utompewe urazi ikintu kwanza mpejeje kurima mu mutima wawe urazi histoire nshasha ndakubwire duhereye muri ico gihe mama wavuze icyo jambo ndiko ndakwereka amavantage yo kudafite telefone oya ndakubwire mama wawe umuvyeyi wese simaga caution ibintu vyose abantu bose fréquence kandi nanje ico mbona dosi mama wawe naho uwo muzanye umukobwa asa gute wowe wamwishimiye nibaza ko ata makomantere menshi yogiye ego nifuza ko akritika umutemu wawe sibu quand même aba yabonye impuzo amubonye amatiko yanje pana kwifoto uko gukritika umuntu kwifoto c'est pas bien c'est vyiza ko nuzi story yiwe n'usigena meza yubaze ikintu ndakunda yuko tugira iki tutavuga ikintu donc apana ma exception bari make tu generalize dufate ku bantu benshi kuri message y'umuvyeyi naje nivugire ndumuhungu mbonye message nkabona mama w'umukobwa turiko turagihurizako nkabona yamaze gukritika kuri yo aho nyene nibaza ko byoca bihera kuko ako nzoza guteranya umwana na famille yiwe uvumye ko mvamo hazogenda hahandi bazonyishimira oya gusa naje ndize mbona message mama yanditse ivyo kumvikane neza ntabwo ati sheri duhebanye tumvikane neza uri kumbwira ko iryo jambo uribonye ari mama we yaryanditse
mu mutima w'iwabo ngo muri stable sinavyibaza Oya, ntubasabwe ariko stable urabivuga gute? umviriza jewe nk'ubu ugasanga umuhungu dukundanye mama wavuze ati eba umukobwa kweli tutamukunze arafise igituma tuba tutamukunze umuhungu ico akora ati okay sawa ariko ga mama nturamubona mubonye kw'ifoto kuko ico kritika gihari ni igikuta kunze kuri kuko abavyeyi pomye mico womenya co n'abantu baba novuga n'umurezi yarakureze Dusini dufatira kuri icyo muvyeyi turiko dufatira yuko kwa kundi muri message ego ndiko mvuga ati mpereye ku muvyeyi kwanza avuye ko shikira reaction y'umukobwa wanashima ntufate dufate ko ibyo kurisha umuvyeyi ibyo uri kurisha umuvyeyi nta ngorane fata message imwe ariko umukobwa amaze mwisanzwe ico gihe umuhungu aba yagize discussion na mama wiwe ati mama mugihe utari kubona umukobwa no gusaba ko utamujuje kandi ibyo ukunze simaka je cyanda bikunda cyangwa ibyo ukunze simaka wowe uco bikunda rero umukobwa muri ico gihe abaza kubibona c'est vrai arababara kuko nta kintu kibabaje kumva ati umuntu yareze umuntu turi kumwe anyanka atanamwe turahurira uravyakira nabi nawe ufise umutima ugumye uravyakira nabi namaze kubona muga icyo ukora si ukwishofa ati reka ndeka kumuvugisha ibiki n'ibiki kubera apana kwishiramo ibyo message yakwandikiye ahubwo murabiyaga ati kweki narabonye message wawe kandi sinayakiriye rero nkeneye kumenya igituma si umva bayage bakiyage bikoze ni mu murazi mukino ukunda uko nyene wamukunda umukobwa urazi ikintu kimwe rero wewe nakubwiye ifo ko ufata en general gusa ndazi ko mu bakobwa ijana niwe ronka abakobwa batanu basipota iyo message sasa icya kabiri naco burya n'umuhungu mu kintu ca mbere cyo tuma togutiza telefone ukwanka yuko iyo complexe ikubamo kandi ndetse uko yo babikoze kubera kwa wanashima urukundo baruhari kugira naye ane kunyegeza afata message niburi buri umuhungu wanashima atari bimwe bibaye TikTok nyere ngo umuhungu ategeza guca afata iyo message kugira mpuzu nayigweko mu gihe musanzwe mutizanye mbwa bise nawe ukayigwako mudatizanya telefone urumva stress kwanza umuhungu azogira afata oya naho ndakubaza mbego none kuko umuhagarara yuko umukobwa azokwama abona wa message amuponda kuki ugumiza umutwe icyo nyene kuki ukibazo yuko wamaketse yo mukobwa mukunda arareze itinye ko bamukwiye bagati kumbe ugwamundi ndakunze mu bagenzi bawe nibaza ko ivyo byose ni ibintu bishobora gushika mugabo twari ko nako mfatira muri côté négatif kugira ndakwereke icotuma amahorasyo asambuka bitewe n'ama message atari nguvu nini afise muri iyo relation sivyo kuko icari gutuma dusambuka je nawe canke je nawe nuko nakubwira nabi nuko kuba tugihuza nuko tugasambuka mugabo haje umuntu arenze mu byo babiri akaza gusambura couple yanyu wari gushobora kubiprevena uva ko kibabaje cyane gose sivyo twese twarakunze n'ubu tugikunda naho Imana iguma ibikora ukundi ko cyo mugabo cyo mbona ntitwoguma duhagarara yuko abantu bamwanzikira ibitari ivyo bamuponda mutizi yo telefone yawe wabibone rega umukunzi wawe ntibazokwigira bamukunda umuhungu anyegeza ama message se katakintu kizima kiba kiri kimwe kuko niwo umuvuga ngo nikwera ngo anyegeze ngo bagenzi banje ngo bamuvuga nabi abafise umuntu afise double relation oya ico mvuga igihe atari uko bamufise ico mvuga mwereka izo message akavuga ati amenye ukuri rero nibaza donc musanzwe ntibaze yuko ni contre cyane mwebwe mugana ariko ndabereka avi wanje kuderekeye kubika telefone kunyegeza telefone wanashima benshi abanyegeza telefone nuko bafise utuntu tumwe biyagiriza mugabo abazinyegeza nabo badacu biyagiriza nabo ntibabaho ntakarore jewe je telefone nta sinumva je telefone wanashima bishitse nk'ubu nkaba ndi muri relation n'umukobwa ni ukuvuga akimvira no kwitora egari yuko atanyizera niyo kritere ya mbere yo kwerekana ko wewe kata kwizera uri umukozi utori ivyiwe basi kwerekeje ntoyi musaba ntitwajana nashikikiye yuko wewe turakundana tora telefone yanje nawe utori iwawe ntori iwawe turabe mw'ivyo ushaka byose birabe donc nibaza ko kuri iyo kote abakobwa biragoye ko no bakonvenka umugabo nabahaye ama point oya kandi reka point negatif arate ko bagasibira kote positif ati ebana je ntinya yuko yabona ati hari akaje mushima mataye ntinya yuko amajambo nanje nindukije ndandana nisubire ko mbwire uyu wonye
we nabonye wo turi kumwe ntabwo we nk'umuntu twofata umwanya kwiye nuko atamanya kwiye urumva badasiporta hose kwera birakwiye yuko umuhungu reka ukote yuko aba afise umukobwa mu psychopath hari abakobwa vraiment naho umukobwa mwatsikira sari umengo n'indura aba psychopath ni muri benshi abakobwa abantu bambere yo gutinya ndamushigikiye n'umutima wacu vraiment si byiza cyane nyene kuko ushobora gusanga nyene ari uko nyene hari umuntu yamwandikesheje nta n'imigenderanire bya myinshi bafitanye bafatane mu gihe amwandikesheje kaca agira n'ifoto nziza kubera ifoto nziza kurusha aho rero muri sanse kumva yuko twogira abagenzi b'abakobwa babi paraporo yabo turi kumwe oya kugira babi umukunzi avuga ati yogira abakobwa babi aho ndi hasi yo batomboye ego kuri we muri we kubera iki batomboye aho tubona yuko ufise umuhungu wawe nawe aba yabaye maze kwa abagenzi babi gusumba ko bakunze kwira ba parents tutabeshanye n'ukuri ni apparence ikanta rero kuko umukobwa avuga ati peut-être aba yaramunze ukonje mais muri jewe mbona ati ha naco ndi sa apparence nziza fisa amataye fise yakona fisa ubwiza nakandi kantu mvuye nganize rero antuka nukuri kumareka ndabiri ba uvuze uko Dorsi uzi ko uvuze ati ndafise inzobe amataye meza rero niwabona yamwandikiye message wundi uzovuga ati yawe ko arafyina uko je ndizeye ko ndi mukobwa kuko apparence ku mukobwa navuga ati kari ikintu hanini gikomeye cyane umukobwa avuga ati amaze kwisuzestima avuga ati yuko atanumwe wamukunda naho uwo mukunzi avuga ati eba narancamo nicyo kintu cyo kimuza mu mutwe rero muri icyo gihe avuga ati hariho umukobwa ari banal hajya ndamurusha byose ahaye atose bakabiraga agashyira n'utwe emoji ko gutwenga we ingorane ndabikubwiye abakobwa nuko tumeze ukuri natabeshe nanje mvuye ngani izo tundi tuntu ku bakobwa ubimenye rero byose yabeze kamera ya nivyo rero nico gituma navuga ati umukobwa ni byiza kumuha ijya confiance yuko yotora telefone yawe uramubwira ati umviriza hariyo abantu ntarakubwira peut-être utazi cyangwa hariyo abademo urabambwira ati uri mwiza cyangwa turakunda ukuntu umeze ukuntu uvuga ukamubwira avant yuko abibona basi ugira avuga ati ndabibonye yarabimbwiye ntaco bitwaye dusirega tugarikize ngabo en conclusion novuga ko mbaye convaincu ku ruhande rucanke ruri kuko nsanze amavantage yo gutizanya telefone ariyo menshi par rapport y'amavantage yo kudatizanya telefone ariko nanje bakobwa ndabasaba sivyo kandi mukinkondera mugerageze basimfunguze gufuha sivyo haba mugerageze kwasima la suite muzosanga muri izi telefone z'abahungu nkuko natwe tudusanga muri telefone z'iwanyu mugabo doma nta telefone nzokugoza kuri nzokwe antuka nanje uko uzoburi kose ukazonda gusega telefone menya yuko hazobageze yuko duhagarika peut-être nzo amfise message ndi sure yuko nsangamo aho urumva nawe iyo ni biratebo naje mvuga akajambo kanyuma ego uko natanguye ndabivuga mutize telefone wawe kubwira ati neza nyatazo kwiyumvira ko hari ibintu byinshi umunyegeti kandi ikindi naco navuze ko ahigiye nisubiye abakobwa na oya kandi ikindi gikuru banze mubwizanye ukuri babanze mwandikirana ubwira ati sheri aba n'abagenzi banje niwamubona nyimba ari Dorsi canke Stacy nko mutumwa wacu yavuze yamwandikiye ibi n'ibi banze bitahuwe none rya Stacy yakubwira ati n'umugenzi wanjye onda ati naco uzokwiyumvira ko byinshi ukuri ahanini bwo gukonda ya muka jeni bazaye ko twese tukwiye kwisubira genre mu rukundo généralement vuga abantu bose kandi nico nta kwizera kuba kuriho à 100%. Jeni ndabizi nanje sinavuga ko ndamwizera 100% mais ko nizera siko nomwizera nawe twese turafise amafuti twese ntidukunda ico kintu ariko abahungu murafise amafuti abakobwa turafise amafuti abakobwa reka gufuha cyane ku buryo mubigira ibintu big deal mengo eba ni ibintu byoko oya
tuza muyage mwicare kandi ndibaza ko muronka inzira Suko none. abahungu ndazi ko mukunze kuduraga insazi yose irengaye nimuguma hamwe mu rero nimbuzi kuri en couple reka kuvugisha ibyo mukobwa mwahuye muri kuri comptoir naho navuze muje kugati urabere uri mwiza ndabikubojeje ariko reka ko exagere ya ubuze ko ufise kandi abagucunga ni benshi rero nicunge hama mugume muri Jean mwizero muri kumwe si umukunda vraiment nuko ntabesha umukunda ureke kuvugisha ntubose kugira nakwikeka ko ibintu ngo byahukane bref murakoze nibaza kiganiro cyababereye inyigisho abahungu cyane cyane abakobwa si cyane kuko turafite uruhushya rwo kuvura nibwo ruhushya rwacu oya nabone bazoratiza amatelefone bategerezwa kwanza apana baze bategerezwa muyatange ko twebwe ntitutinya kuyatanga ko turazi ubwene tumeze turafuha kandi aho twandikira ni benshi bref turakundwa cyane abakobwa kandi naho turi benshi mugabo mudukunda tu hama Ivyo bon Fedor mbere konsezera naco fiso gira abakunzi Black TV cyo bakora Afrika twagutoranye ego nibaza tudaboro yuko abakurikirana Black TV niko mwambwiye ego mugerageza kugira subscribe kugira turabe yuko ibiganiro nk'ibi byokomeza kwaguka hama turifuza commentaire yanyu ndavuze mu twanda ciwabo kugira bamenye yuko hari cyo bakwiye kwameliora hari cyo bakwiye gukuramo hari n'ico bakwiye gupartager n'abandi nakoze kutwumviriza no kunyumviriza je nk'umushitsi wakoze cyane umwanya wawe twari muri fish hama nkuko Dorcy yari yabibabwiye tugitangura anye ni Black TV ikongera ikaba ifite n'ibindi bintu byinshi ikora hariho studio tukaba bakorera mu Gasenyi kaze mwese ku giciro muzovugana none ufite impano yo kuririmba karibu hano barabikora neza cyane bafise dufise babita gute mbyo genda mwita ni shushu wa mi akanda mwita shushu wa mi bakoranye zindirimbo dawe ikaze bwa beka gashimishije cyane kose barakora imiziki barakora ama publicité turabaha ikaze hama mwitutibagiye mugira ama commentaire nkuko Fedora yababwiye turakeneye soutien yanyu nimba ivyo mutakunze tubihindure nimba ivyo mwashimye tubibandanye hama mwakoze gutukurikirana yari Dorcy na RC kuri Black TV bisous